Ihiganiro ambasaderi w'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi aherutse gukora mu mpera z'iyo ndwi iheze carateje uruhagarara rukomeye cyane muri aka karere k'ibihugu vyacu, aho haba mu Rwanda, mu Burundi canke ahariho hose bumva ururimi rw'ikinyarwanda canke ururimi rw'ikirundi, ibinyamakuru byose vyahagurukiye rimwe bitanga amakomantere atandukanye bivanye n'ingene bakiriye iyo nkuru, bivanye n'uruhande begamiyeko. Ikiganiro ambasaderi w'u Burundi aherutse gukoresha mu ndwi iheze cakiriwe ugutandukanye, aho caraye kiriko kiravugisha ibinyamakuru vyinshi bitandukanye haba mu Burundi, mu Rwanda, eka no mu burere bwose bwo kano karere, ahantu hoba hari abantu bumva canke bavuga ururimi rw'ikirundi canke ikinyarwanda. Ivyo rero bikaba vyaturutse ku mvo nyamukuru zaho ico kiganiro cavuga ku bibazo nyamukuru bisanzwe bihanze kano karere. Ico kiganiro kimaze gusohoka cakiriwe nabi cane n'abantu batari bake, benshi bavuga yamuhe, abandi batanga amakomanteri adahumuriza bivanye n'ukuntu cavugiwemo amajambo nkoramutima ku bibazo bisanzwe bihanze kano karere. Abantu batari bake kumbure umwe wese bivanye n'aho agwaye yaciye asimbira ku mbuga no mu bimenyeshamakuru avuga yamuhe. Reka mwa kino kiganiro mudukurikirane guhera ku ntango gushika kw'iherezo, muraza kumva neza na neza ingene vyagiye biragenda n'ico ambasaderi w'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi yaciye atanga ikindi kiganiro agira komanteri agiye yavuze ko ku makomanteri bagiye barashira ku vyo yari yaravuze mu kiganiro mu ndwi iheze. Uko bisanzwe ambasaderi w'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi yari mu Burundi, eka n'ubu yoba akiri mu Burundi, aho yari yaje kuramukanya canke mu bikorwa vy'igihugu nk'uko bisanzwe. Hanyuma niko guhura n'ikinyamakuru kimuha ikiyago. Muri ico kiyago yagiraniye n'ico kimenyeshamakuru ngaha mu Burundi, baganiriye ibintu vyinshi bitandukanye kugeza yaho baganira no kubijanye n'umutekano haba uwo mu Burundi canke mu karere. Umumenyeshamakuru niko kumubaza amwe mu makuru y'ibihuha yaramaze igihe ariko aravugwa, aho bagiza ambasaderi w'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi yuko yoba afise uruhara kumbure mu bijanye n'itunganywa canke itegurwa ry'ikiroberi canke abatavuga rumwe n'igihugu c'u Rwanda ngo boba bifuza kuzotera igihugu c'u Rwanda, bamwagiriza yuko kumbure ngo inama ngo nkuru ngo z'abayoboye ngo opozisiyo y'igihugu c'u Rwanda ngo zoba ngo zibera ngo muri ambasade y'igihugu c'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi. Ambasaderi w'u Burundi ntiyatevye gutanga inyishu atari y'umunwa, aravuga ati uko vyoba biri kose ivyo nimba bavyibaza siko biri, ariko ati naho twobikora nta gitangaza twaba dukoze, kubera yuko nabonyene mwa kano karere bakora amabi menshi atandukanye kandi bamaze imyaka myinshi babanira nabi abantu, bakora ubwicanyi aha na hariya. Ati rero ati n'uwo gushigikira kumbure abo baboteye ico gikora ico kiganiro yagikoze kugira ngo atange umuco ku bibazo bamubajije, yongera kumbure abasanzwe bafise amadidani n'amatsinda kuri ivyo bibazo bamubajije ngo baronke inyishu ibereye canke itomoye. Ariko inyishu yatanze ntizahumurije bamwe, kubera yuko hariho abaciye bahaguruka babona yuko kumbure ambasaderi yoba yarenze akabiri mu gutangaza amakuru, bo babona yuko atakurikije amategeko ya kinyamwuga ajanye n'ibijanye na diplomasi. Ambasaderi w'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi agihereza gutanga ico kiganiro, abatari bake ntibabuze guhagurukira rimwe bamwiyamiza bavuga yuko yoba yatanze amakuru atifashishije kumbure amategeko mpuzamakungu avuga ku bijanye na diplomasi. Bavuga yuko kumbure yoba yatanze amakuru atabwizwa gutanga kumvo z'uko bamwe babona yuko yari gupfuma abesha ko atanga amakuru nk'umusivile. Ariko ambasaderi wewe mu kiganiro gikurikira yavuze yuko ivyo yavuze vyose avyemanga kandi ari ukuri, kuko niyo aza kubivuga mu bundi buryo budatahuritse, ati ntawe yari kuba afise abwira, ahubwo yabivuze mu buryo bworoshe kugira ngo umuntu uwo ari we wese abitahure bidasabye kuba yarize amashuri. Komantere z'abantu bazakiriye gute, ubona bimeze gute? Murakoze. Akeshe iyo uvuze ukuri nkunda kubivuga, ukuri kuracumita ariko kurahumuriza uwarenganijwe canke
uwabaje kukarenganya aho ndogoye twamugina. naho biri uko mu gihugu cy'u Rwanda bobo babifashe nk'ibyemezo ntakuka byerekana yuko kumbure biciye muri ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cy'Ububiligi, Uburundi bwaba bufise imigambi mibi ku gihugu cy'u Rwanda yuko bo bariko barategura gutera igihugu cy'u Rwanda canke gushigikira opposition igihugu cy'u Rwanda yoba iri hanze y'igihugu, aho bagiza ambasaderi w'u Burundi mu gihugu cy'Ububiligi yuko ibiro byiwe biri mu gihugu cy'Ububiligi wabyo biba biberamo amanama ngo yaba agomba kuzohungabanya umutekano mu gihugu cy'u Rwanda canke gutembagaza ubutegetsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ambasaderi w'u Burundi wewe aravyiyama akavuga ati jewe mu biro iwanje nakirwa ari we wese nabo babivuga bazoze nzobakira, wanashima ku munsi wa gatatu, ku munsi wa gatanu, ku munsi w'Imana, ati ndakira uwo ari we wese afise ikibazo. Nico gituma rero birashika ukavuga ukuri ugatanga umuco, na cane cane ko hari abantu bamwe bari batangiye kuza kurenza urugero mu gutyoza inzego z'igihugu, yaba nyine cyo mukuru w'igihugu cyacu Burundi ciza, yaba twe duserukiye Burundi makungu batangura kutufatira mu gahanga batwabwiza ibitari vyo n'ibintu biteye isoni. Ugiye kubiraba neza urabona yuko abari basanzwe bafise kumbure umutima wo guhungabanya abantu canke ukwiza ibihuha baje babikomeza cyane babikuramwo inku, ariko ugiye kubiraba sivyo. Mwino misi canke guhera mu mwaka uheze mwagiye mubona amakuru atandukanye n'ibikorwa byagiye birakorwa byakuma bigaragaza yuko boba hari gushamirana hagati y'Uburundi n'u Rwanda, ariko bikaba byagiye biraba cyane cyane mu majambo, akaba atantambara zero zigeze ziba. Ariko none munsi hari abantu bakiguma babisunika bagaragaza yuko kumbure Burundi bwo bari bagomba gutera Rwanda, nyamara Burundi bukabihakana bukangiriza yuko ahubwo u Rwanda ariko kuba rufise imigambi mibi mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Rwanda bo bafashe nk'icurizi bagomba gufata yuko igihugu cy'u Burundi coba arico kumbure urubuga rukuru rwa politike rwa opposition yabo y'abashaka kuzohitembagaza igihugu cabo. Ariko ugiye kubiraba uretse amajambo ya ambasaderi w'u Burundi yagiye gutangaza kuri bamwe bagombye kuyataha uko atayavuze, ibintu yagiye aravuga byari yakoresheje ururimi rw'ikirundi rutarimo imvugo mfureko canke wahinyike, ku buryo wovuga yuko ibyo yavuze bari bigoye gutahura, kiretse uwo ari we wese yoba afise iyindi mpamvu yo kubisobanura uko avyipfuza canke kwisigura mu bundi buryo wewe abishakamo. Nawe ubundi bwo ibyo ambasaderi yasiguye ibintu ubona yuko byumvikana, kuko ambasaderi w'Uburundi mu gihugu cy'Ububiligi yarabajije ikibazo uwo ari we wese yarakurikiranye ico kiganiro, anavuga ati none kabandi b'Imana mugomba mwemeze yuko kumbure abantu bahunze igihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda bahunze igihugu cyabo guhera igihe haba kumbure abanyabwoko mu gihugu cy'u Rwanda mu gihumbi kimwe n'amajana 1994 canke n'abahunze mu nyuma zabo b'abanyarwanda, abo bantu bazoba mu buhungiro kugeza ryahari. Mbega ho igihugu cy'u Rwanda yuko ubona ari yuko arico kiza kugisonga mu mabi menshi akorwa mu bihugu bitandukanye mu ntambara zikuze mu kano karere, ati mbega ubu batera kumbure yo bakoze ikosa nyabaki, mbega ho bobo ivyo bakora ntibigera biyumvira yuko bizogira ingaruka mbi, mbega hoho nabo batewe ntaco bohomba canke nta kibazo babibona mu ibyo bakora, banezererwa no kubona bakora bikorera abandi mu rugo bobo ntibitege yuko bishobora kugira ingaruka nabo zibahindukirira. Ugiye kubiraba neza urabona yuko abanyarwanda kumbure muri propaganda zabo bakunda gutangaza buri gihe usanga bari kubashyira imbere ibintu byabo biri mu nyungu zabo, berekana yuko abandi bobo bari mu murongo mubi canke bakora ibidakorwa, amakosa, akamaro k'ibara, ivumwe n'ibindi byinshi. Ariko bobo iyo haserutse umuntu akaza dumako kukuri kw'ivyo bakora canke kukuri kw'ibitavugwa, yamara bo bakora mwibanga canke bakora bibaza yuko isi itababona, aribo bantu ba mbere baba ba mbere mu kuvuza induru no kwigira yuko bariko barahohoterwa, bariko bararenganywa, yuko kumbure uwo muntu akwiye gutuzwa canke kutumvirizwa. Ariko tukaba tuzi neza yuko iyaba iwabo bafise demokrasi nk'uko ziri mu bindi bihugu, baba bari kuba ari we wese akavuga ku bikorwa byabo uko abibona canke uko avyipfuza. Ariko rero umwidegemvyo uri mu bihugu ibi canke biriya bobo babibonamwo inyungu
canke profi yabo yo kuba bo bikoresha bakaba bo kwifatira mu gahanga abandi berekana yuko abandi bobo bari mu nzira zidatomoye canke ivyo bakora ari ibintu bitari mu bwenge canke bidafise akamaro, ariko yamara bakibagiza yuko umwe wese afise uburenganzira bwo kubona ibintu mu buryo bwiwe canke kubaho mu buryo abishakamo. hanyuma urazi hariho n'abantu bamuzwe n'amacakubiri no kubimenya aha muri kano karere hari abantu bamuzwe n'amacakubiri iyo abonye aha dufise abatutsi n'abatutsi n'abatwa muri iyo bigwi rero abantu ntibabura abantu bamwe bafise amacakubiri. Abo bantu rero n'abantu bafise ikibazo cyo kubana n'abandi bama babona ko bari hejuru y'abandi babona ko bari hejuru y'abandi ariko siko bigenda. Iki kiganiro ca ambasaderi w'u Burundi yakoreye ku kinyamakuru cyo ngaha mu Burundi cyatumye abantu benshi bibaza utubazo twinshi bavuga ati mbega ambasaderi w'u Burundi yuko atabintu bihambaye canke biteranye ubwoba yavuze mu kiganiro yavuze by'ukuri ajya amajambo makeyi ataco yishe niyo kumbure yatumye bagira uruhagarara ati mbega hoho ubwo bwoba bafise bw'ibinyoma bagiye baratangaza bagiye barasigurira abantu bafise yuko ejo canke ejo bundi hashobora kuza umuntu agatanga amakuru y'ukuri mbega bo babona gute iyo baba bari igihe cyose baba bariko baratangaza amakuru y'ibinyoma ku bandi batanga amakuru kandi ku bandi bipfuza abandi gusenyuka canke guhona bobo nihagira umuntu yoza uno munsi canke ejo akaza bahindukirirako bobo ibyo bakora kumbure babona yuko bazobinezererwa kuko nabo bama bakorera ibibi abandi bakabinezererwa. Reka tubashimire mwese mwadukurikiranye guhera mu ntango z'ikiganiro mukaba mugeze ku mpera z'ikiganiro mukiko muradukurikirana twongera tubasaba gukora subscribe ku bantu batarayikora hama mukore na jeme ku kiganiro kugira ngo ibiganiro byacu dukomeze kubona urugezo mu bikundako mwongere mukore partage kugira ngo bishikire n'abandi batarabibona tukaba tuzosubira ku munsi w'ejo. Murakoze.